Guys, urukundo. Ibi biboro ni by'abana bo mubakire fresh. Meze fresh. Vivi. Nije. Fresh musaza fresh sana. Yeah man, yo man. Yo man. Umusuma gusa. Hari abantu bakunda hiti. Narabibonye. Nsoro yavuze ko atanze. Ariko nubundi je sindo kumenywa na Nsoro reka. None ubwo ko nagiye gukina cinema kugira ngo Nsoro amenye. Nsoro ntanzi muga abafana biwe baranzi kandi baranyemera. No muri comment mwarabibonye ikindi kandi nawe uranzi urarenze Nsoro umukubiye nk'incura amajana kijaja ranzi aba bose baranzi. None baranzi ko mengo nibo bamurenze. Jenzwi n'abantu bo kuri level yanje ntabwo no menywa na Nsoro kuko nabwo turi kuri level. Nagira ndamubwire jewe umuzo wanje no wiwe nibisa. Niyo mpamvu acitwa Nsoro je nitwa Giheko Nsoro yagizwe na Fani jewe naragiyise. Wabyo. Yes, akunzi wa Shine TV reka ndabega ngenda bashimye ngo bose mukomeje kudukurikira nkuko mwabibonye twazanye na Mimi tuza kwakira ivyamamare guys. Wamaze kwandika izina irihe kugira ngo tuze kukwakira. Eka kugira ngo tuze kwakira ifo kutwemeza ukatwemeza nyine ukavuga ati twe tuje gutora umuntu guys. Nkuko rero mubibona tuje gutora umukinyi wo muri filme kwa Mimi inama ukawutararabe inama wagenda uraba inama mumenye ngo twaje gutora umukinyi wa filme yitwa Shema. It's Shema, Chamamare. Baba mwita guti indi zinu mwese Shema. Ninda gusata twi. Indi zangu mwese Shema ni Alex Giheko en personne. Reka ndamwabike microphone. Tora. Agira banje kuramo. Ewe. Okay. Murabona guys urukundo. Wacha bakwica umva. Fresh. Meze fresh. Murakomeye. Ibi biboro ni by'abana bo mubakire fresh. Meze fresh. Vivi. Nije. Fresh musaza fresh sana. Yeah man, yo man. Yo man. Umusuma gusa. Kijaja. Ari mu telefone. Urahe. Uyu sinda muzi nda. Gutatanze ivyo. Ni mushiki wa Nsoro. Ari mushiki wa Nsoro sino muamu. Mzee. Fresh. Salama mama. Mzee fresh. Rije. Vipi? Mzee fresh. Nakubona mama. Asante sana man. Yeah. Mimi kwa mutana hivi. Bise vyawe. Kirezi. Sawa. Meze sinamuzi wowe bagita gute? Delicia, ça va. Mimi Mikhaye. Ça va. Meze neza. Nawe urakomeye. Thank you. Vite. Meze neza sasa ndizagiye. Meze neza. Gile plan. Fresh. Meze neza. Ganza. Kijaja. Ganza vipi? Umeze gute nawe man? Petora nawe nagwishugwe man. Welcome home my dear husband. Mege kewe kutana mukije nibi? Ewa mukeke wa kijaja na. Acha wewe kijaja vipi? Ya nari. Chere fatira. Mufatira. Ego kweli. Komenga yazima. Oya ni bon. Yes nuko rero kuko twababwiye turi kuri airport baje gutegera rero Giheko gusa ibimuzanye tubizi n'ibyamujanye ntavyo tuzi. Ariko rero gato reka tukuramutse twagatuguhana ikaze bana. Komera cyane Renine. Umeze fresh sana man. Yes nukuvuga yuko twari tukundiye umwanya munini nk'amasaha 3 man. Oya. Bashaka kwa baduhenze isaha man. Oya, je sinabahenze isaha man. Kwashitse nga saa 7. Jewe
jewe amasaha narindi n'amasaha ngarahushanije kandi je nta bwenge bwinshi mfise bwo gupresiza amasaha fresh mani naho duhenda ntacu gaciye ibende ariko baba bacerwa no kuri stage yes hanyuma rero muri make ganza ve uno munsi oya ni fresh uno munsi intumero ya mukuru nawe hita zoyironderera nanje narayironderera twagiye akwari baruko kubaza yuko baruko kubaza muri make tumaze iminsi tubona ingendo ugenda ugaruka tukumenyereye cyane gose muri sinema uri mu bikorwa by'akazi bya sinema oya en fait inyuma ya sinema umuntu afite ubuzima abayeho inyuma sema umuntu ababayeho ajya ari inzu twe tuyipanze yideplasa kandi ivyo byose muri sinema tubijeje sinema ni handi ca dukora sinema tugafa dukinya ariko tubibanyikanije n'ibindi bintu bibakarusha rero mugiye mangiye kurondera ubufu kugira ngo nzoje gukina sinema amazi ariko mani kuko umuvyibuha cyane gose ubufu ronka bugira bucikana canke ubanza kumenya imbere yuko utanga umuntu nawe wanza kwihana bibiliya bivuga ngo mufashe abantu cyane cyane abo mu nzu y'indani je banza kwifasha nyuma nkaza gufasha abandi nanje kwitamo umurongo uraza aho wanditse yes niko rero twarabonye ibyagiye biravugwa ijya nino mu biganiro bitandukanye n'ubutari no twarabonye yuko warashoboye kuba wakurikiranye uno munsi haravugwa muri sinema ikintu gari muri sinema cihuta nuko hari abantu bavuga yuko batakuzi mu gihe tuzi yuko rero no kuronka agashimwe kuri reresi wanditse bita inama uyu munsi nk'umukinyi wa sinema bavuga ko iyo batakuzi wewe bivuga kwiki uyu bose umukinyi wa sinema reka genda bivuge mw'ubu buryo hari abantu bakunda hiti narabibonye Nsoro yavuze ko atanze ariko nubundi je sindi wo kumenywa na Nsoro rega none ubwo ko nagiye gukina sinema kugira ngo Nsoro amenye Nsoro ntanzi mugabo abafana biwe baranzi kandi baranyemera no muri comment mwarabibonye ikindi kandi naho uranzi urarenze Nsoro umukubiye nk'incura amajana kijaja aranzi aba bose baranzi none baranzi ko mengo nibo bamurenze jenzwi n'abantu bo kuri level yanje nabwo no menywa na Nsoro kuko nabwo turi kuri level yes dukwakwanya rero tumera n'abagenda abantu mengo rakavuga kariko karaza tumera rero nk'abasozera ubu no munsi rero wavuze ati ndi mu bikorwa byo kugenda rwaruka inyuma y'ubuzima byoba ari banga ubwo buzima canke nibiza byuhira nyine kuco teze imbere sinema sibanga ni business cyane business man apara ya sinema nkora business ariko kandi mu bintu binzanya harimo no gukoreresa abantu baguma banyidogera ndimo ndaronka amahera make yamwe imisi kwera imyidogo y'abafana nje dukure mu inama basi muri make no twobwira abakunzi ba inama yuko vuba inama igiye gusubira ku murongo ya ni miburi basi kwa kabiri ni gushobora guhera basi batayibonye turakuzi no muri filime bita The Brothers bite bya The Brothers kumengo uno munsi batubwira ko kwa gatatu irasohoka tukayibona kwa gatandatu canke kwa Mungu ejo canke hirya yejo twogira ikizere ko kizobandanga canke gukwama bihera ngaho oya The Brothers ni episode 12 mugiye mutabona ko babandikitse finale guma murindiriye ya bijya ibyo bisigaye naravye iminsi mworaba mukabaza management kijaja nakaca basobanurira birashobora kugorana apare ya sinema arakora n'ibindi bintu gasanga arabuze peut-être mwanya canke ababijejwe barabuze umwanya akico nzico nuko dufite episode 12 inyuma y'izo 12 twovuga yuko bizoba bihagaze bya The Brothers canke hazoza ibindi bice oya kwisanzwe tuza gusura The Brothers ntabwo twabanje kubibwira abantu tutarabikora ni habaho ibiganiro bya fresh na nk'ivyo twagiraniye na management ya Neranje imbere ashobora kuyibandanya kuri squad tuba tuzifise nubwo batatuze akabazo ngaho nyene gasa n'agasozera kino kiyago uyu munsi twovuga gute ubuvuze yuko abo bakikwitiranye bo bita nk'abo bakicyaruka muri sinema uwo bahanura iki muri rusange bo ndaza guhera kuri mukuru wanje Nsoro yarahurudutse mon frère jewe baranzi kandi abanzi baramaze kugira ndabaronke naravunitse okay kandi I really know yuko Nsoro anzi nakwerekana amafoto gusa bijya ashobora kuba yari entertaininze niyo abati entertaininze akabisha nk'umutima mubi nagira mubwire jewe umuzo wanje no wiwe ntibisa niyo mpamvu cyitwa Nsoro je nitwa Giheko Nsoro yagizwe na Fani jewe naragise rero aho abakinyitiranya Giheko nazwi natwika jewe urugwego ndiko ndarushimira Imana mani kuronka byaramvuye kugira amagane nari nine byaramvuye rero agagahiti gato yamise ndagafiringa nayo mpamvu ubona mshitse mu gihugu canje abona abantu nkamwe muraje kunyakira kandi muri abantu badanje sana
hari ukuntu rero mu bantu twavuga yuko bakora ama analyse nawe urimwo kandi rero amakuru ya entertainment yakurikiranira hagufi niba atari banga amakuru yaronka gute uyakura hehe mu gihe tuba tuzi ko ubwa mbere muri business kandi rero turazi ko ari n'igihe umuntu akubona no kuri telefone uba uri busy ayo makuru yo yaronka gute se bon en fait nubwo mba busy urazi nkaho simfa kukubaho busy mbuzi isaha imwe simbora zibiri ubusanga amari rero uko wemba mpari kandi yo keshi bijya biboro ushize gato kuri stati uvuga iki niki acha kubwira ati abafana baba babidukurikirana bavuga kubera iki yiwe utamuvuze si fise maneko ariko nta nizo mpuze ya nazo mfise ariko amakuru atugeraho ntuzodekone ngo uri muri entertainment zo kuyobega analyse turazikora ako nabwo tuzikora kugira ngo duharabika abantu ubwo tuzikora kugira ngo ejo canke ejo entertainment yacu muri iki gisata ca cinema turimo kigere ku rwego rw'ibindi bihugu nuko rero kadusoze rero tugushimira tuguha n'ikaze kandi umwanya uzomara ngaha mu Burundi uzororanirwe sana. Thank you so much. Abafana bariko bakurikirana ibi biboro bagendo babwiye jacket za Fangas ugiye ko. Oya ni zine zirazi. Okay. Lokasi iracari yayindi canke barimo. Oya ni yanyene. Amatafari kurya amatafari kwa fuku. Ubuhanitse kwa reni. Thank you so much my friend. Okay.